Kwa Mungu twariko turavugana ku bijanye n'inkuru ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yakunda kuduga kare mu gatondo ku musozi gusenga, hama kimwe adugana n'intumwa ziwe bari ku musozi. Abantu benshi, ishengero ryinshi riva mu gisagara hasi riduga rigenda kumurondera kugira ngo abandanya bigisha uko bari baryoherewe amajambo yiwe, bari baryoherewe message yabaha, kubera ko kenshi message Yesu Kristo yatanga yaruhura abantu imitima, yarabaremesha, yarabafasha mu buzima busanzwe. Rero ico gitondo ishengero riduze rimurondera, Yesu Kristo yanzika kwigisha, aravuga ngo narakunze ibintu bibiri yavuze amajambo abiri. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, ariko imunyu nyinshi z'uburyohe wowe ukiryoshwa n'iki. Reka ndayasome gatoya kugira ngo simpave mvuga ibinyuranye n'ivyanditswe. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, ariko umunyu nyinshi z'uburyohe ubu ukiryoshwa n'iki. Ntaco uba kimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abahita. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa, ntawodomeka itara ngo aryubikeko igisimbo, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze So wo mw'ijuru. Aya n'amajambo yanditswe muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 13 kubandanya gushika 16. Ibintu bibiri nakuye muri ino nkuru. Ikintu ca mbere, Yesu Kristo yabwiye abo bantu bari ngaho, harimo n'abigishwa be, babwiye ngo muri umunyu w'isi. Umunyu ni ikintu ciza, abantu twese turawuzi, ariko Bibiliya uko idekriva ino jambo umunyu ibivuga, uravye mu gitabo c'Abalewi, igihe Imana yariko ibwira abantu kwitegura kuva muri Egiputa, babwiye ngo genda mugire imitsima, mukore imitsima ikozwe mu dufu, amashikanwa yose muzoshikana muyashikana ari mu munyu, kuko ryari nk'isezerano Imana iriko yabasezerana. Iri sezerano ryasigura iki? Gushiramwo umunyu mu mitsima, bakavuga ngo ntimushiremwo amarevire n'ibiki, kwari kugira ngo cari ikimenyetso c'uko Imana izotanga umwana wayo, agatanga umubiri wiwe ku bwacu, kubw'ivyaha vyacu, ukaba impongano. Uyu mubiri wiwe rero cari kimaze kitagira agasembwa. Ni nkuko twavuga umunyu uza gukuraho ibintu bibi biri muri fermentation zibera mu mukate. Ajya amarevire dushiramwo umunyu utuma hatabaho fermentation vyihuse. Nico gituma rero Imana irasezeranye no munyu, umukate wajyanwa n'uno mubiri wa Kristo uzotangwa utagira agasembwa. Byari isezerano ku Bisirayeli ko hariho uzoza gupfira abantu ivyaha vyabo. Ibi ni ibintu vyasezeranywe kuva kera, kuva mu itanguriro n'isi itararemwa, ariko abantu kenshi ntibakunda kubitahura. Rero igituma Kristo yavuze ngo muri umunyu w'isi, ni kubera ko iyo abakristo twakiriye Kristo, ino kamere y'Imana, kuno kwera kw'Imana, kuno the holiness of God iba muri twebwe. Ni kuvuga ngo agakiza kiwe canke ubuntu bwiwe buraza bukatwuzura, ugasanga imibiri yacu natwe ishise ibimazi bizima vyera. Nico gituma Paulo yavuze neza ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera ngo bihimbare Imana. Niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Uku gukora Paulo yariko aravuga si ibikorwa dukora kugira ngo duproving Imana, twemeze Imana, ahubwo ni ibikorwa dukora nk'abakijijwe kugira ngo Imana turespondinga kuko Imana yakoze ku buzima bwacu. Niryo jambo rero ariko arabwira bano bantu ngo muri umunyu w'isi, bisobanura ngo nimugende rero ko mwamaze kumva kuri je, mukajya kuri jewe, mukumva amajambo yanje, nimugende mubere umunyu abandi, mugende mubere umunyu isi, nimugende mubwira abantu ivyo mwumvise kuri jewe, kugira ngo abantu bazabona ivyo muvuga canke bazobona ivyo mukora, bazi bahimbaze So mw'ijuru, ko ntibazobona mwebwe, ahubwo bazobona ibikorwa vy'Imana, ibikorwa vyanje bikoreka mu buzima bwanyu. Arababwira kandi ngo muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi. Ibi navyo bisobanura iki? Twebwe nk'abantu twakijijwe tugomba kureflectinga Imana mu bikorwa vyacu dukora vya buri munsi, mu vyo tuvuga vya buri munsi, haba mu kibano. Abantu iyo batubonye bakatubona mu bwiza bw'Imana. Nico gituma rero ino nkuru yamfashije cyane, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe abantu biyumvira ko ibikorwa dukora
ari ibikorwa byo kugira ngo Imana itwemere, ahubwo twebwe nk'abana ntitugomba gukora muri innocence yaho umenga turabaja, tugomba gukora nyene nk'abana mu rugo kugira ngo duhimbaze Imana, duheshe Imana icubahiro. Ibikorwa byacu dukora sibyo bituma Imana itwemera, ahubwo ibikorwa byacu dukora tubikora kuko twatahuye ko Imana yatugize abana bayo, hama tukarespondinga kuri kino kintu, tugatanga imibiri yacu tugakorera Imana mu buryo bwose bubaho, kugira ngo turespondinge ku rukundo rw'Imana. So ndiko ndarangiza, nagomba ko ano majambo tuyiyumvira ko kenshi ni gute tugaragaza ubwiza bw'Imana mu kibano tubayeho, ni gute tugaragaza ubwiza bw'Imana ku banyamahanga bataramenya Kristo, ni gute tugaragaza ubwiza bw'Imana niyo turiko turagendagenda kugira ngo abantu babone ivyo dukora hama bituma bahimbaza Imana. Abantu babone ivyo dukora bavuga ati bano bantu by'ukuri buzuye ubwiza bw'Imana, ivyo bavuga n'ivyo tubona bakora n'ukuri turabona ubwiza bw'Imana muri bo. Ni kino kintu ngomba ko buri muntu wese aguma yiyumvira, kino kintu ni ngomba ko buri muntu wese agenda amedite ko kugira ngo yumve ati mbega jewe ndi hano kugira ngo ngaragaze ubwiza bw'Imana muri ihe nzira, haba mu rusengero canke hanze mu rusengero. Murakoze cyane. Ano majambo ari muri Matayo 5:13, urashobora kuyasoma hama Imana igende gufasha, Imana igende gutahuza mwe muyaragira kwigisha. Ikintu ca mbere bano bantu bakoze gikomeye cyane Imana yashimye mu mitima yabo kwari kugira inyota yo kurondera Kristo. Bateye intambwe bava mu gisaga baraduga ku musozi barondera Kristo. Natwe reka dutere intambwe tuve mu byo turimo mu buzima bwacu bwa misi yose, tugende tugana Kristo tumuronde, kuko muri we harimo ubuzima, muri we harimo ubugingo, muri we harimo umugisha udasanzwe. Tugende turondera Kristo, turondeye inyonga ziwe. Murakoze, Imana ibahezagiye cyane.